twakire imfunguruzo z'iyi nzu duhejeje kutemberamwo n'amanexe yayo, ngira nsabe azishikirize ku izina ry'umugwi, nanje ndazishikirize uyu mufasoni Leticia Ndayizeye. Nizi mfunguruzo tugushikirije ingo ya mbere. Umuryango wa Nshahoruri Leonard yagandagwe 2022 userukiwe na Ndayizeye Leticia, urakomorewe parasera n'inzu biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya nomero 20 yari muri aya matati. Iyo ni ingingo ya mbere. Ica kabiri, ingingo ya kabiri, oldest iserukiwe na Bashir Tarik irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ibi nivyo bikuru bikuru, ariko turavuga ikintu kikomeye ku ngingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu kuva iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa oldest iserukiwe na Taruk Bashir. Umuryango wa Rusuguru Pascal userukiwe na Barutonayo Jean Bosco urakomorewe parasera iri mu Bwiza kwibarabara gicenda nomero 1 n'ibirimo byose. Ingingo ya kabiri musanzwe muzi abo vyerekeye. Umuryango wa Haraganje Denis waserukirwa na Nzambimana Dieudonné na Sahabo Jimmy urahebujwe kuri parasera n'inzu vyari muri ayo matati, nkuko wabikomorewe na sentare idasanzwe ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB. Iyo ngingo irahambaye nkuko byari byaragenze muri CSTB. Ingingo ya kabiri, Nzeyimana Gaudence arahebujwe kuri iyo parasera n'inzu biri muri quartier 3 quartier ya 3 mu Ngagara inomero 91. Umugwi Sever waragize Imana turonka abantu twumviriza baca barumva ko ari vyiza gutora inyishu z'amatati n'umugwi Sever utarinze kubyinjiramo. Aha rero mu majambo make naho twashitse twaje kuraba ico bita constat, twaje kutsimbataza canke gutsindagira yuko amatati ya hano yaheze. Yaraheze kubera iki? Kubera ko uwo bashaka kuburanya yaciye abwira uyu muryango ati jewe ivyerekeye inzu ndabizi, jewe ivyerekeye inzu ndayishikirije. Uyu munsi itariki 5 ukwezi k'umunani 2026 ingingo twari twasohoye nk'umugwi. Barampama Dieudonné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe na Bandoreyaha Generose kuri Binamungu Gamaliel gipima metero 25, haranditsemwo agakwego 70, agakwego 53, agakwego 15, hariho kandi gakwego kavuga 10, agakwego 38, 38, yapfa na Kanyarushatsi Comme yaserukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo ya kabiri twibutsa, umuryango wa Kanyarushatsi Comme waserukirwa na Kanyarushatsi Bruno urahebujwe kuri ico gice c'itongo kivugwa muri aya matati. Ndabashimiye banyakubahwa, ndabashimiye Imana yabaduhaye, ndabashimiye n'umukuru w'igihugu yabashizeho. Muba bagabo uko nyene ntimusomeze umusururu ugwato.
n'ukuri Imana ibahezagire ibaje imbere ibikorwa byanyu biroranirwe bigire intambwe kumbure abarundi bazoshika igihe banwana bakiyumvanamwo. Inzu umugwi severe wakoreye ko amatohoza uyu mugwi ugasanga iyi nzu vy'ukuri yari inzu ya Nshahoruri Leonard yagandaguwe mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Muri ayo matati severe yize harimwo ishirahamwe Oldist riserukiwe na Taruk Bashir. Iyi ngingo twafashe mu kwezi kwa gatanu twari twayihaye ikiringo kitarenga amezi 2. Urumva ko tuhaye umwanya ikiringo kirarenga kuko twabonye ko bikenewe yuko dukurikirana neza ingene abantu n'abandi bigenza hasohotse ingingo y'umugwi severe. Ico ni cambere. Amezi 2 rero yararenganye. Ijambo rya kabiri ni ryo gushimira cane ishirahamwe Oldist n'uri serukira tuzi azwi mu gihugu yitwa Taruk Bashir ko yubahirije yemeye yumvise akamaro k'ingingo isubiza agateka umuryango wa Nshahoruri Leonard waserukiwe n'umukobwa wiwe imfuvyi Leticia Ndayizeye. Turashimiye cyane nk'umugwi esa abarundi benshi n'abanyamahanga benshi babafise amatati nkaya umuco ubonetse bo kwigenza nk'uko umushinga ntahe Taruk Bashir yigenjeje akubahiriza ingingo y'umugwi severe. Twakire imfunguruzo z'iyinzu duhejeje kutemberamwo n'amanexe yayo ngira nsabe azishikirize ku izina ry'umugwi nanje ndazishikirize uyu mupfasoni Leticia Ndayizeye. Nizi mfunguruzo tugushikirije tubikoze dukurikije amabwirizwa y'igihugu duhereye cyane kwibwirizwa rikuru, ibwirizwa shingiro, ibwirizwa rigenga ubutumwa bwa CVR n'ayandi mabwirizwa n'ayandi mategeko yose y'igihugu afasha gusubiza agateka abakatswe cyane muri bivyerekeye amazu yanyazwe. Ingingo nomero 16 agakwego severe agakwego 2026 yo kwigenekerezo rya 20 ruhuhuma 2026. Iyo ngingo yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego buje no kuvuga Bujumbura agakwego 04 agakwego 2025. Ivyo dusoma no kugira tuvuge tuti hari nimero y'ingingo hari na nomero y'idosiye. Amatata ari hagati yande ari hagati ya Nshahoruri Leonard yagandaguwe mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Uwo muryango w'abasigwa na Nshahoruri Leonard baserukiwe na Ndayizeye Leticia ari ngaha na Oldist iserukiwe na Tarik Bashir. Nivyo tuje gushira mu ngiro uno munsi. Bazindukanwe n'igikorwa gitomoye mu majambo citwa gushira mu ngiro ingingo umugwi severe wasohoye ukongera ukamenyesha mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Aha duhagaze ngaha tuje kugira dushire mu ngiro ingingo nomero 17 agakwego severe agakwego 2026
Iyo ngingo yerekeye dosiye nomero RCVR agakwego TB agakwego Bouge agakwego amazero ane indwi agakwego 2025. Mu mutwe w'iyo ngingo harimwo amatati ari hagati y'abasigwa ba Rusuguru Pascal baserukiwe na Barutwanayo Jean Bosco n'umuryango wa Haraganje Denis userukiwe na Nzambimana Dieudonné. Urumva rero yuko turi muri dossier RCVR bar TB bar Bouge bar 00007 bar 2025. Twaje dukurikiza ibwirizwa shingiro y'igihugu, ibwirizwa risumba yose. Twaje twisunga ibwirizwa ry'umugwi severe niryo ridutomorera ingene dukora, rigatomora n'ububasha umugwi severe ufise muri ivyerekeye amatati y'amatungo n'amatongo. Uyu munsi rero tuje gushikiriza iyi ngingo tuyishira mu ngiro. Umuryango wa Rusuguru Pascal userukiwe na Barutwanayo Jean Bosco urakomorewe parasera iri mu Bwiza kwibarabara gicenda nomero 1 n'ibirimwo byose. Ingingo ya kabiri musanzwe muzi abo vyerekeye. Umuryango wa Haraganje Denis waserukirwa na Nzambimana Dieudonné na Sahabo Jimmy urahebujwe kuri parasera n'inzu vyari muri ayo matati. Ingingo ya gatatu, umuryango wa Haraganje Denis wari wahawe amezi 3 kugira ngo ube washikirije iyo parasera n'ibirimwo. Ingingo ya kane, ingingo zose n'imanza zabaye imbere y'iyi ngingo zirafuswe, twaramaze kwibashikiriza. Ingingo ya gatanu, ico kononekara muri iyo parasera kizobazwa umuryango wa Haraganje Denis. Ingingo ya gatandatu, izi ngingo ni ntabanduka twarabibabwiye zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 byo kwigenekerezo rya 2025 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya nyuma twamaze ushirako nuko ingingo dufata ingingo dusora zishirwa mu ngiro n'umugwi severe. Amatati ari hagati y'umuryango wa Mpomere Jean userukiwe na Barampama Dieudonné n'umuryango wa Kanyarushatsi Jean userukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo twari twasohoye nk'umugwi. Barampama Dieudonné arakomorewe igipande c'itongo cagurishijwe na Bandoreyaha Generose kuri Binamungu Gamaliel gipima metero 25, haranditsemwo agakwego 70, agakwego 53, agakwego 15, hariho kandi gakwego kavuga 10, agakwego 38, 38, yapfa na Kanyarushatsi Comme yaserukiwe na Kanyarushatsi Bruno. Ingingo ya kabiri twibutsa, umuryango wa Kanyarushatsi Comme waserukirwa na Kanyarushatsi Bruno urahebujwe kuri ico gice c'itongo kivugwa muri aya matati. Imiryango ihapanze ihawe ikiringo kingana n'amezi agera kuri 3 kugira ngo ibe yavuyemwo canke munyumve neza igiranira amasezerano mashasha n'umuryango wa Mpomere Jean userukiwe na Barampama Dieudonné.
ingingo ya kane, iyi ngingo ifuta ingingo n'imanza zose zari zerekeye aya matati. Ingingo ya gatanu, izi ngingo ntabanduka zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi nizungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kwigerekerezo rya 28 kwa gatanu 2024 rigenga umugwi severe. Iki giti c'umwembe nukuvuga gukata urubibe rw'iyi parcelle, nukuva ku rubibe rwa hariya ruguru ukurikije igiti c'umwembe, ni nkuko uvuga uti igiti c'umwembe kiri kibaya karimbi. Nukuva yuko irembo ry'uyu ryahahora rigumyeho, nta urikozeko. Uyu azoca aronka irembo rishasha ku ruhande rwiwe rije rikurikira ico gicapo duhejeje kumvikana ko yokwiyorosha kandi yabitwemereye. Iyi nzu mubona inyuma itaheze mugabo yubatse isakaye, ariko ubona ko imanza zitanguye yaciye ihagarara. Iyi nzu ntayo tuguha nk'umugwi, ariko tuvuga ibintu bibiri. Iyi nzu wayubatse murashaka kuganira ukayimugurira, akayimugurira. Atari ivyo naho kubera yanse kuyimugurira, nyeneho aha uburenganzira bwo kuyisambura, amatafari agatwara, amabati agatwara, amaferabeto agatwara. Iyo turiko turavuga nk'ibi hari avyabona tuba dushaka bavyumve. Iyi nzu ntituyimuhaye, ni ya nyene wayubatse, mugabo wayubatse bayimuguriye bakumvikana kw'iciro, iguma kuri uyu. Ariko batumvikanye, nyeneyo tuyimuhaye uburenganzira bwo kuyisambura, amatafari akakuramwo, amabati agatwara n'ibirimo vyose. Nivyo tugiye gushira mu cegeranyo. Ikiringo tumuhaye ukwezi kumwe, turi tariki zingahe? 5 z'ukumunani. Tumuhaye gushika itariki 5 z'ukwicenda. Iyo tuvuze gutyo ni leta ibivuze, ni ukuvuga yuko urengeje naho haza Caterpillar gusambura. Caterpillar yaje amazutu canke essence yakoresheje irihwa n'uwo yabaye ikigaba. Ndabashimiye banyakubahwa, ndabashimiye Imana yabaduhaye, ndabashimiye n'umukuru w'igihugu yabashizeho. Muba abagabo uko nyene, ntimusomeze umusururu ugwato. Nukuri Imana ibahezagire, ibaje imbere, ibikorwa byanyu biroranirwe, bigire intambe, kumbure abarundi bazoshika igihe banwana bakiyumvanamwo. Kuvyerekeye ivy'iyo nzu, jewe nta buryo mfise bwo gutunga iyo nzu. Nimurindire ngo nzoza kubabwira canke nzogira gute, ahubwo uwo nyenewo araza asambure atwara ibintu vyiwe tugira amahoro. Ukwezi nukwiyi nzu gusa, mugabo guhera umunsi nabo bapanze akantu bavugana nawe. Nimba ufise n'indi migambi ukorera ahantu utangura ikore. Ukwezi tuvuze suko utuje gushikiza turagushikirije. Ukwezi nukwerekeye gusambura iyi nzu canke kugiranira amasezerano yo kwigura. Iyi dossier yerekeye amatati ari hagati canke yari hagati y'umuryango wa Mbonimpa Richard userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise na Nzeyimana Gaudence. Kuri iyi dossier cyane cyane tubwira chef wa quartier umugwi severe waragize Imana, turonka abantu twumviriza baca barumva ko ari vyiza gutora inyishu z'amatati n'umugwi severe utarinze kuvyinjiramwo. Aha rero mu majambo make naho twashitse twaje kuraba ico bita constat, twaje kutsimbataza canke gutsindagira yuko amatati ya hano yaheze. Yaraheze kubera iki? Kubera ko uwo bashaka kuburanya
uwo bashaka kuburanya yaciye abwira uyu muryango ati jewe ivyerekeye inzu ndabizi, jewe ivyerekeye inzu ndayishikirije. Ingingo ya mbere twari twarafashe, umuryango wa Mbonimpare Charles userukiwe na Nahimana Jeanne Françoise n'uyu mupfasoni uregukiye parasera n'inzu biri mu Ngagara quartier ya gatatu inomero 91 nk'uko wabikomorewe na sentare idasanzwe ikimanza z'amatongo n'ayandi matungo CSTB. Iyo ngingo irahambaye nk'uko byari byaragenze muri CSTB. Ingingo ya kabiri, Nzeyimana Gaudence arahebujwe kuri iyo parasera n'inzu biri muri quartier 3 quartier ya gatatu mu Ngagara inomero 91. Ivyi inzu byarafashe umurongo